Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro tubashikiriza biciye kuri izi mbuga zacu za BM4 ndetse na BM4+. Ndizera yuko mukomeje kugira ibihe vyiza. Ubwato bubiri bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF nibwo bwaturiwe, buturirwa n'igisirikare ca Kongo RDF mu gace bita Ruberezi. Aya makuru turaje kuyaca hirya n'ino tuyabashikirize mu buryo bwiramvuye. Nayo leta ya Kongo yagiranye amasezerano na leta ya Tanzania ayo bise Great Lake Security and Defense Cooperation Agreement, n'amasezerano agamije gufashanya hagati ya bino bihugu bibiri, igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu ca Kongo. N'amasezerano aje ameze nk'ayo igihugu ca Tanzania ca Kongo nako gisanzwe gifitanye n'igihugu c'u Burundi. Izo ngingo zibiri nizo tuje kurabira hamwe muri kino kiganiro kigufi tuje kubashikiriza. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro kugira ngo mubane natwe, ariko wowe dukurikirana utaragira sabone akandi ko kanya kugira ngo bikore udufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4+, ariko kandi nawe bizogufasha kwama wironkeye amakuru yacu umwanya ku mwanya uko tuyabashikirije. Nikaze rero kuri iyi nkuru yacu yo kugenekerezo rya 9/0 mwaka wa 2026. Bamwe n'abandi bamaze iminsi ariko bibaza bati none ko tumaze iminsi twumva hari agacerere kuva muri Kamanyora kubandanya gushika muri Uvira, atubwo leta ya Kongo yoba yaremeye guheba ubwo buce ubuhebera igisirikare cy'u Rwanda ko tuzi arico gisanzwe kibubarizwamwe muri kino gihe. Abandi bati ni kubera iki leta ya Kongo imaze kubona ko leta y'u Rwanda yahonyanze amasezerano basinyiye hariya i Washington ahagarikiwe na perezida wa kijya gihugu Donald Trump, leta ya Kongo itaciye nayo ikora ibishoboka kugira ngo ikoreshe inguvu mu kwirukana kino gisirikare cy'u Rwanda gikomeje kwihagira uduce tumwe n'utundi hano ku butaka bwa Kongo. Ni bibazo bitandukanye abantu benshi bakomeza kwibaza, cyane mbere bamwe n'abandi bagacira urubanza coalition y'igisirikare ca Kongo yuko ataco bariko barakora hajya ku butaka bwa Kongo. Nagomba ndamenyeshe ko ibintu ku butaka bwa Kongo ntabwo mu by'ukuri bisa nibiza gutora umurongo magingo aya, dufatiye ku bikorwa bya gisirikare biriko birakorekera hajya ku butaka bwa Kongo, cyane hano mu burasirazuba bwa kijya gihugu. Ku munsi w'ejo niho igihugu cy'u Rwanda cari kiramutse kirungika ubundi bwato mu kiyaga Tanganyika kugira ngo barabe ko bokomeza kubwifashisha ku mirongo y'urugamba, kubera ko basa n'abamaze gutakaza ubuce bwinshi biciye ku migwano yabereye muri Makobora, ndetse bigatuma kino gihugu cy'u Rwanda gitakaza burya buce cari kimaze kwigarurira. Ni mu gihe bari bamaze gutangaza yuko bazo umwaka twamaze kwinjiramo 2026 bazo utangura bamaze gushika neza na neza mu gisagara ca Baraka kugira ngo bize bibafashe kubandanya bashike no mu ntara ya Tanganyika neza na neza mu muji wa Karemi. Ibi rero ni bimwe mu bintu biriko bituma igisirikare cy'u Rwanda gikoresha inguvu nyinshi cyane gose kugira ngo kirabe yuko cigarurira uduce tumwe n'utundi turi strategique bibakundire guhonyoza ikirenge mu buryo bweruye hajya mu gisagara ca Baraka. Buno bwato rero bw'intambara n'ubwari buje gusubirira ubwato bari baherutse guturirira hajya ku kivuko c'Ikarundu, hamwe n'ubundi bwato bari baherutse gufata na canke se bari baherutse kwakwa n'igisirikare cy'u Burundi bwari bwanyegejwe hajya mu kiyaga ca Tanganyika. Ubu bwato rero bubiri bwatuririwe ku munsi w'ejo hajya muri Ruberezi, n'ubwato bwa gisirikare bwari bwinjiranye ku mupaka wa Kamanyora, aho bwaza bukwegwa n'ibimodoka bibiri binini maze ubwato burinjira burashika Ruvungi burarenga
zasange bugeze muri Ruberizi niho igisirikare ca Kongo FARDC caciye kiburasa kirabuturira ndetse n'ibimodoka bibiri byariko birakwega buno bwato navyo bikaba byaraturiwe. Aha ni mu gihe bamwe n'abandi bakomeje kwibaza yuko kuva Kamanyora gushika mu gisagara ca Uvira hasanzwe hafiswe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Uti rero byaba byagenze gute kugira ngo buno bwato buturirirwe mu bice bisanzwe bigenzurwa na kino gisirikare nyene ubwacu? Nagomba ndamenyeshe yuko kubona mutari kumwe yaronka makuru aturuka cyane ku bitangazamakuru by'igihugu cy'u Rwanda nuko hariho agahaze ku ruhande rwabo. Bamwe bashobora kwibaza bati kumbure bijya bitangazamakuru ntabwo bariko barabihemba nk'uko bari basanzwe babihemba, ngo niyo mpamvu byo byarahagaritse gutanga makuru yo gutera intege igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ariko ukuri nuko ntabwo bagifise ibyo bayaga kubera ko icatuma bigamba intsinzi nuko batakigifise ko ububasha. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoresha cyane intambara zo mu kirere aho bakoresha amadrone kamikazi kubera yuko intambara zo hasi ntabwo mu by'ukuri bashobora kuba bo kwigereka n'igisirikare ca Kongo canke n'abawazarendo ndetse na FDNP. Rero ikirere amakuru dufise aratubwira ko ikirere cyo kuva cyo muri plane ya Rusizi cyose ubu kiza carugawe, nta drone nimwe y'igihugu cy'u Rwanda canke indege ishobora kuba yo kigurukiramwo kubera yuko bashobora kuba baratswe controle yacu. Ndetse bamwe n'abandi mu bakurikiranira ibintu hagufi bakavuga yuko magingo aya bisa nkaho President Paul Kagame amaze iminsi mu gihugu cy'u Bufaransa yagiye gufukamira kandi President Emmanuel Macron kugira ngo amusabe yuko bogira ico babafashije mu kugira ngo barabe ko bobafasha kongera kuronka uburenganzira bwo kongera gucisha amadrone yabo hano mu kirere ca Rusizi. Nubwo ayandi makuru avuga yuko yoba yahungiye mu Bufaransa kubera ubwoba yagize inyuma yaho president w'igihugu ca Venezuela Nicolas Maduro yatwawe na Amerika mu buryo butunguranye. Ubwo nawe akibaza yuko umwanya nawe bashobora kumukorera nk'ivyo bakoreye president Nicolas Maduro. Nuko rero igihugu cy'u Rwanda kiriko kirahombera ku butaka bwa Kongo. Ubwato bubiri bwa gisirikare bari barutse gukomanda, murumva ko nabwo ku munsi w'ejo bwashoboye guturirirwa hajya mu gace ka Ruberizi buturirwa n'igisirikare ca Kongo. Ku rundi ruhande naho amakuru akomeza kudushikira aremeza ko Perezida w'igihugu ca Kongo akomeje mu by'ukuri kwambarira urugamba mu kugwiza ubucuti n'ibihugu bitandukanye. Ni mu gihe amakuru dufise yemeza ko ingabo z'igihugu ca Tanzania ziza ziramaze gushika ku butaka bwa Kongo, ariko ibikorwa bya gisirikare bakora bakaba batashima kubigaragaza kubishira ku mugaragaro kubera yuko atamasezerano yo mu buryo bweruye igihugu ca Tanzania cyari gifitanye n'igihugu ca Kongo. Tuko turabona rero amasezerano aza yamaze gusinywa y'ubufatanye bw'igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu cha Kongo, na masezerano yiswe Great Lakes Security and Defense Cooperation Agreement, na masezerano aje novuga gushimangira ubucuti hagati y'igihugu cha Kongo ndetse na Tanzania. Ni amasezerano asa neza na neza nayo igihugu cha Kongo cagiranye n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2022. Bamwe n'abandi bati rero tugiye kubona impinduka zitandukanye ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo kubera yuko ngo igisirikare ca Tanzania gisanzwe kiri très fort cyane mu bintu byo kumenyereza abasirikare bato bato ndetse n'aba sous-officier. Ngubwo rero igihugu ca Tanzania kigiye gufasha cyane igihugu ca Kongo mu kumenyereza abasirikare ba FARDC bato bato harimwo n'aba sous-officier, ariko kandi no ku mirongo y'urugamba igisirikare ca Tanzania kigiye kugaragara cyane mu buryo bweruye
bifatiye kuri aya masezerano leta ya Kongo yagiranye na leta ya Tanzania. Turangiza ikiganiro cyacu ku munsi w'ejo, abawazalendo barashoboye guhagarika imeri mu kiyaga Tanganyika mu gace bita Rubwari. Ni imeri yari yireruye abantu bamwe n'abandi ingenzi nako, aho kino gikorwa abantu bamwe n'abandi bagifashe nkaho ari gikorwa acugumutsi, ngo nta kuntu abawazalendo bashobora guhagarika ubwato bw'ingenzi kandi n'igisirikare ca Kongo gisanzwe gihari arico akijejwe. Ariko ku rundi ruhande bakavuga bati abawazalendo bakoze igikorwa ciza kandi citeka cyo guhagarika burya bwato kugira ngo babusake barabe neza ibisanzwe biri muri burya bwato yuko atari bije kugirira inabi abenegihugu b'abakongomani. Reka rero ndabashimire mwebwe mubanye nanje muri iyi nkuru ngufi nabateguriye. Kumbure haracari kare, turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ndabibutse yuko twohurira muri commentaire kugira ngo tuze kuzuzanya bamwe ku nkuru twabashikirije nako, ariko kandi nizo tutabashikirije kumbure mwifuza ko twatohoreza muri habikaze kuzidushikiriza kugira ngo dushobore kuzikorerako. Rero nkomeze kubabwira nti mugire aho muba mubahwe. Ciao ciao.